Yesu ashimwe kandi uhejeje gusenga yavuze izina ryacu ni Nahishakiye Lucien, niryo zina abavyeyi banyise kandi nkaba nanje ndi umukozi w'Imana. Hanyuma tugiye kumara kanya turiko turayaga ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu cete Paulo yandikiye Filemoni, umukozi w'Imana Isayi. Ndamwibuka ariko araducishiriza ko kuri iki cete ca Filemoni ku munsi w'inyigisho. Ni cete kigufi cyane, kigufi kuko kigizwe n'imirongo 25 gusa, imirongo mike cyane. Mbere ukizinguriye uri kurakiraba uhavugira ubwoba ati ubwo ndaza kuronka ico mvuga. Mugabo ijambo ry'Imana ni jambo nyene ryanye ni jambo. Yesu ahimbaze cyane. Ni cete rero kirimo umugisha udasanzwe. Jeyo ndagisomye na hari mirongo mike ndumva ko mfashijwe mu buryo budasanzwe. Tugiye rero kuyaga ku rufatiro ruvuga ngo gusaba imbabazi biraruhura umutima. Yesu ahimbaze cyane. Gusaba imbabazi biraruhura umutima. Reka rero dusome duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo wa 20, ni kuri page ya 246 mu isezerano risha. Ndasoma. Kubw'ivyo naho mfise ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo bwo kukugera kwibikwiye, mpisemwo kukwinginga kubw'urukundo uko ndi kose Paulo umutama, kandi none ndi mbohe ya Kristo Yesu. Ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onezimo, uwo navyariye mu minyororo yanje, atakugirira ikimazi kera, ariko noneho atugirira ikimazi twembi. Niwe nyene nkurungikiye, niwe mutima wanje. 13. Mba ndamugumije kugira ngo ankorere mu gishingo cawe, mboshwe n'iminyororo y'ubutumwa bwiza. Ariko ntaco ngomba gukora ntakugishije inama, kugira ngo iciza ukora ntikibe ico ugoberewe, ariko ugikore ubikunze. Kumbure icatumye atandukanywa nawe igihe gito, kwari kugira ngo uzumwamane imisi yose, atakira umugurano wawe, ariko aruta umugurano, ari mwene so akundwa nanje cyane, ariko arushiriza gukundwa nawe mu vy'umubiri no mu mwami wacu. 17. Nuko namba unyiyumvira ko dusangiye igikorwa, umwakire nk'uko nanje wonyakiriye. Ariko asangwa hari ico yaguhemukiyeko, canke hari umwenda gufitiye, ubimparureko. Ni jewe Paulo nandikishije ukwanje kuboko yuko nzovyishura. Reka noye kukubwira yuko uri n'umwenda wanje, uwo mwenda ni wewe ubwawe. Ego mwene data, nkubonemo ikimazi mu mwami wacu, unduhura umutima muri Kristo. Yesu ahimbaze cyane. Aya niyo majambo tugomba tuyageko. Siniringo ndarazingurura n'ahandi. Ndashobora kuvuga imirongo y'ahandi mugabo ntituzakujayo. Shaka ko dushimikira ahanyene. Hari umuntu rero mu buzima bwa misi yose, uravye kamere k'abantu, usanga akunda kudadika.
iyo yakoze ikosa atigera yemera yuko yarikoze. Ivyo murakunda kubibona. Basha naho bamufata ukuboko kuri mu mufuko, atemera yuko iryo kosa yarikoze, mugatuma agira ati ewe wakuboko we. Atuma yagiriza ukuboko, mugabo we ubwiwe akiyibagira yuko yakoze ikosa. Hari abantu bameze gutyo, akadadika kugeza mbere no kumviro, akanka kwemera yuko ikosa yarikoze. Uwo muntu akaguma yerekana yuko ari mukuri kandi ari umunyamafuti. Abantu nk'abo bariho. Mwene data ukabimeze gutyo uhindure, wiye gusaba imbabazi kuko biraruhura umutima. Mu vyete Paulo yanditse ari mu ibohero ry'i Roma, yapfungiwe ahantu henshi cyane. Paulo yapfungiwe ahantu henshi cyane kandi azira ukuvuga ubutumwa. Imana idufashe cyane. Rero mu vyete Paulo yanditse ari mu ibohero ry'i Roma, ngo tubona hariya mu vyakozwe n'intumwa 2:8 umurongo wa 16 n'umurongo wa 30, nitujirayo. Hari vyete bibiri vyarungitswe, kimwe mu gisagara c'i Kolosayi muri Aziya ntoya yo bitazi mineur, ikindi kirungikwa kwa Filemoni, ariko cyo ciki twasomye. Uyu Filemoni yari umukristo, yari afise inzu, ishengero rikoraniramwo hari i Kolosayi. Yari yarabatije inzu abakristo bakoraniramwo i Kolosayi. Kandi uyu Filemoni yari umunyamahanga, mugabo kandi w'umutunzi, kuko yari atunze abagurano benshi. Umuntu rero yamaze kwitwa umugurano, no kuvuga yuko aba yaraguzwe amahera. Aba yaraguzwe amahera. Amaze kugugwa umukoresha icyo ugomba, uri bosi wiwe. Umukoresha icyo ushaka. Umubwiye ati ubu rero ngomba ndakuruhure. Ati ngomba ndakuruhure uve mu isi. Ubwo nyene nta kindi aronka avuga kubera yuko waramugutse. Nta burenganzira mu yandi majambo abafise, kuko ari umugurano. Abaroma rero uwo mugenzo bari bawufise, kandi cyarazira yuko umugurano ahunga. Ni ukuvuga ngaho harakozwe ikosa rikogwa n'uwo mugurano yitwa Onezimo. Onezimo urabona yakora mu nzu kwa Filemoni i Kolosayi, mugabo harageraho akora ikosa, arikorera shebuja. Bibiliya ntitubwira ngo yamwivye amafaranga ngahe, mugabo ugerageje kurondera mu makomantere atandukanye usanga bavuga ko yoba yivye amahera. Bibiliya ntitubwira igitigiri, mugabo yarivye. Kandi amaze kwiba acarahunga. Ahunze ahungira i Roma, asangayo Paulo ari mu ibohero. Paulo rero aca mubwira ubutumwa bwiza. Amaze kumubwira ubutumwa bwiza, Filemoni Onezimo arabwakira. Amaze kubwakira, Paulo rero acaja mu rugamba rukomeye. Yaratohoje ivyiwe arabimenya. Icamukuye i Kolosayi yarakimenye. Hanyuma nimba Filemoni yoba yaramusavye, Bibiliya ntibitubwira, nimba yoba yaramusavye kumusabira imbabazi kwa bosi wiwe ariwe Filemoni, Paulo aravyumva aravyakira. Hanyuma
Pawulo acaja muri urwo rugamba rwo kumusabira imbabazi. Ibi vyete bibiri, ic'Ikolosayi n'iki ca Filemoni, Pawulo aravuga ko hari abantu bamukorera, abantu babana nawe. Pawulo aravuga abantu mbere baboneka muri ibi vyete bibiri, ic'Ikolosayi n'iki ca Filemoni. Abantu bavugwa muri ivyo vyete, hariho uwitwa Epafura, hari na Mariko, hari Luka, hari uwitwa Arisitariko, eka na Dema, wa wundi yavamwe akamuta abonye ibikorwa vy'Imana vyamurambiye aca aramuta yigira mw'isi Udema. Mugabo nguwu bari kumwe, aba bose mvuze bari kumwe nawe mwibohero, baramukorera, baramufasha mu vyo akeneye. Ab'Ikolosayi rimwe uhereye ku murongo w'indwi gushika ku 8, ayo mazina turayahabona. No mu kigabane ca 4 nyene mu b'Ikolosayi, umurongo wa 10, umurongo wa 12, umurongo wa 14, eka mbere n'umurongo wa 17. No muri Filemoni nta kigabane bahashize, muri Filemoni bahashize imirongo gusa. Uhereye ku rujya murongo wa 23 gashika ku murongo wa 24 turabona mwo ayo mazina twadondaguye. Pawulo rero uri kuraraba muri ivyo vyete bibiri ararungikira ubutumwa uwitwa Arukipo. Uwo Arukipo yari yaritanze ku bw'igikorwa c'Imana Ikolosayi, nk'uko tubibona mu b'Ikolosayi 4:17 na Filemoni umurongo wa 2. Uwo Onezimo yari umugurano wa Filemoni nk'uko nabivuze, akaba yahunze shebuja kubw'amakosa yamugiriye, amakosa yamukoreye, kuko yakora mu nzu yiwe. Tujane wumvise nsubiramwe si ivy'ubusa, shaka ko tujana kugira ngo uvyumve. Rero muri Bibiliya yitwa Global Study, ni mu Congereza canke Global Study Bible, komantere yaho nivuga rero yuko Onezimo yoba yagiye yivye Filemoni amahera. Ugerageje kuraba ku murongo wa 11 aho nyene muri Filemoni urabona yuko hari ikosa yagiye yakoze kugira ngo ahunge, aho yavuga ati atakugirira ikimazi kera, ariko noneho atugirira ikimazi twembi. No kuvuga yuko kera Onezimo ntabwo yagirira ikimazi Filemoni bose wiwe, kubera yagiye amwivye. Ati mugabo ubuhoho, kubera yuko yamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, ubu agirira ikimazi twembi, wewe na jewe. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data, uri kuraraba ku murongo uhereye ku murongo wa 18 kugeza ku 19, turabona Pawulo ariko aravuga ijambo. Aravuga ati ariko asangwa hari ico yaguhemukiye, asangwa hari ico yaguhemukiyeko, canke hari umwenda agufitiye, ubimparureko. Ku murongo wa 19 nakaca avuga ati ni jewe Pawulo nandikishije ukwanje kuboko yuko nzovyishura. Yesu ahimbazwe cyane. Burya bene data, sabantu benshi bemera kurihira umuntu yakoze ikosa nk'iryo ry'ubusuma, kuko benshi baboneka bagira bati muhane mumusubire canke agarukane mu mafaranga, kandi uwo ntaba yihenze. Abandi bakaza bagira bati mujane mu gasho, n'uvuze gutyo nawe ntaba yihenze. Mu Baroma hoho aha uyu yabwirizwa
kwicwa na ryari n'umugurano, yabwirizwa kuca yicwa. Kandi kenshi abakozi bo mu nzu barakunda kuvana na ba shebuja canke bayinabuja bahagenda babivye. Ivyo birabaho, je nama navyumvise. Batakwivye amahera ugasanga bagiye bakwivye ugasanga agiye kwivya umwana. Ivyo nimuhora muvyumvaga ntuzewe, birabaho. Mugabo mwene data uri ngaha ukabuzi yuko uri umukozi ukorera abandi, akazi sakahajya mu nzu gusa, mugabo ushobora kuba unakorera n'abandi. Ndakugira inama ntuzokwigere wiba, kuko wivye ntuzotunga. Abantu benshi bibaza, barashobora kubona umuntu yivye hanyuma bakabona araguze ibishashagira, araguze ibi araguze na biriya, bakaca bibaza ngo yatunze. Kujya si ugutunga. Mbega urazi ubutunzi uronse ukaburya urangaguzwa, ubwo si ubutunzi wotuma ububura. Urarya bike uzoryame kare, uzoryame kare. Intumbero ya Paulo rero mu kwandika iki cete yari karatera intege Filemoni, akamutera intege ngo yemere gusubira kwakira umugurano wiwe Onezimo. Bidasigura ko atarakwiriye kumuhana, ari ikintu abantu baca bibagira. Ikosa urarikora ugasaba imbabazi, bahagugirira ikigongwe, mugabo kandi ugahanwa. Nuko niko biri, abantu kenshi baravyibagira. Umuntu yafashwe ari mu ikosa, nk'akarorero umugabo bafashe yishe umugore wiwe, kubera bamufasha atakundi yogira, vyanse n'ingene yiruka. Ijambo rya mbere atangura kuvuga ni ngirira ikigongwe singisubira. Mugabo gusaba ico kigongwe naho yoba bisavye bivuye ku mutima, bisigura yuko baca bamureka kidegembya, ati urere genda uterera ukuguru hejuru turakugira ikigongwe. Ekaba namba yasavye imbabazi, kandi imbere Imana irashobora kuba inamusigiriye n'imbabazi twe tutabizi. Mugabo ikosa yakoze ararihanirwa, kandi ikigongwe yakironse. Umwana w'umukobwa vyaye umwana aciye amuta muri toilette, none amutaye muri toilette uwo mwana gapfa yanamunitse. Wibaza yuko bamufasha ati ngirira imbabazi singisubira. Mugabo izo mbabazi asavye ntibisigura yuko adahanwa. Aha rero muri iki cete turabona Filemoni asaba ikigongwe na Paulo, mugabo ntitubona Bibiliya ntitubwira ico Filemoni yakoze. Filemoni ntitubona ingene yishuye Paulo muri ico cete. Ntitubona yuko yo baramugiriye ikigongwe nuko atakimugiriye, mugabo harimo inyigisho idasanzwe mu iki cete. Nibisigura rero ko umuntu yakoze ikosa adakwiye guhanwa, mugabo Paulo ivyo yarabivuga ati nibisigura yuko adakwiye guhanwa, ariko uteko umubabarire nka mwene so muri Kristo. Kumuhana umuhane, mugabo umubabarire nka mwene so. Filemoni rero yari umugabo w'umunyamahanga nkuko twabivuze, mugabo naho yari umunyamahanga yaba mu migenzo y'Abaroma iki gihe. Imuhiriwe yari atunze abagurano benshi, kandi Bibiliya ntivuga uko yabafata. Ntivuga yuko yabafata nabi canke neza. Mugabo jewe ndakeka ko yari umukristo, nibaza ko yabafata neza. Mugabo Paulo we yashaka abafate neza gusumba, kuko yakijijwe. Mu mategeko y'Abaroma rero baremera ko utunze bene abo bantu washobora kubagenza uko ugomba, harimo n'igihano cy'urupfu. Yego Paulo yakoresheje iki cete
mu guhamagarira Filemoni n'abizera bose gukurikiza akarorero k'Imana. Akarorero k'Imana mu kwerekana urukundo rwa Kristo. Onezimo yarahungiye i Roma nkuko twavyumvise, acahura na Pawulo, ahuye na Pawulo acika umukristo. Niho yabona rero kumurungikana icete imuhira kwa Filemoni. Icete Pawulo yarungitse kwa Filemoni yakirungikanye Onezimo nyene uwakoreye amakosa Filemoni. Kugenda wewe wijaniye icete utazi uko shobuja ari bukugire, nkuko numva kera bahora babigira, ukajana icete gihita ari kuguca baguta mu munyororo, ugasanga canditswemwo ngo aha kagabo kazanye iki cete, muce mugafata amatwi mushorere no mugasho mudideyo, ukagenda ujanye icete kimeze nk'uko. Mugo Pawulo we siko yabigize, siko yabivuze, yaramusabiye imbabazi. Onezimo turabona ko ariko arasabirwa imbabazi. Pawulo acayemera kuri hideni atari iryiwe, nk'uko Kristo nawe yabikoze kuri twebwe. Yesu ahimbazwe cyane. Pawulo yemeye kuri ideni atari iryiwe, nk'uko Yesu yaturihiye ideni ry'icyaha mu kwemera gupfa kurujya musaraba, agapfa akicwa atacyaha we yakoze, mugari twege twagikoze, kugira ngo bikunde ahuze abantu n'Imana. Uwo ni Yesu Kristo. Turabona rero imigenderanire iri hagati ya Pawulo, Onezimo na Filemoni, yuko ibangabanganywe n'imigenderanire iri hagati ya Yesu, abantu aribo banyavyaha, hamwe n'Imana. Dukoresheje imvugo ngereranyo, twovuga yuko Pawulo igikorwa yakoze cyo gusabira imbabazi Onezimo kwa Filemoni ari cyo kimwe n'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, kukwemera twebwe akaja mu gishingo cacu akaturihira umwenda wacu. Yesu ahimbaze cyane. Turabona kandi Onezimo nawe igikorwa yakoze, inyifato yagize akiri kwa Filemoni akiba, agereranywa n'umwana w'umuntu, umunyavyaha. Onezimo n'umunyavyaha. Mugo turabona kandi Filemoni nawe big boss, yuko twomugereranya n'ico Imana yakoze mu kwemera kugirira imbabazi abantu ibicishije muri Yesu Kristo. Imana ihimbaze cyane. Abantu baracumuye baca bata Imana, nk'uko Onezimo yivye agacahunga Filemoni. Yesu nawe acaritanga, amaze kwitanga yitanga ku musaraba, atanga ikiguzi ku munyavyaha, nk'uko Pawulo nawe yemeye kuriha ideni iryo ari ryo ryose Onezimo yari afitiye Filemoni. Yesu rero arasabira imbabazi umwana w'umuntu, umunyavyaha, akamusabira imbabazi ku Mana, nk'uko Pawulo asabira imbabazi Onezimo kuri Filemoni. Turiko turarangiza rero. Urashobora kubura ingaha ukaba warakoshereje naka, umugore ugasanga yarakoshereje umugabo, mugabo akaba atari bwigere yubahuka kumusaba imbabazi.
sinkubwiye nguce ugenda ubunyene nguve hasi dogagi naho yicaye ngo burya rero ngo ndagusabye imbabazi mwene da. Ntubikorere ngaha kuko abandi boca babibona, kumbure kubibona ni vyiza kuko baca bagira turashinze intahe, mugabo sinokubwira nti ubikorere ngaha. Ariko ni washika muhira uze kumubwira uti ndagusabye imbabazi mugabo wanje. Ariko kandi n'umugabo nyene, abagabo urazi ngo biyita ngo ni ivyuma, twebwe twiyita ngo turi ivyuma, mugabo je narahize ubwo bwuma narabubutse. None icyuma wogitera urushinge rukinjira. None ko marambona barunteye kwa muganga guhinjira gose gategira ari none uba ndi icuma gantuze eshwida mura bo biyita ivyuma jewe sindimwo. Ntidukwiye kwiyita ivyuma ku buryo tudakwiye gusaba imbabazi ngo duce bugufi dusaba imbabazi. Urasaba imbabazi uwo mukenyezi wawe niba uzi yuko hari kosa wamukoreye. Umwana ari gitsitaza ku bavyeyi, uragenda usaba imbabazi umuvyeyi. Bavyeyi namwe murasaba imbabazi abana banyu niba muzi ko hari ivyo mwabakoreye bitameze neza. Mubasaba imbabazi kuko biraruhura umutima, biraruhura umutima. Aka kanya rero tugomba duhamagare wewe wumva yuko hari wowe wakoshereje, ukaba mbere utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uvire hasi aho uri, uve hasi uvire hasi aho uri, hanyuma tuje twisengera Imana, dusaba imbabazi Imana. Kaze gusaba imbabazi biraruhura umutima. Aya majambo ugira tuyumva no munsi, nibaza yuko hari intumbero Imana yari ifitiye ishengero. Rero gusaba imbabazi ni vyiza, ukaba utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwanya n'uwu, hagararira aho uri, tuje dusenga Imana. Ukaba utarasaba imbabazi mwene so, hagararira aho uri. Ukaba uzi yuko hari icyo utatunganije, hari icyo utaratunganya n'Imana yawe, hagararira aho uri, hanyuma dufatikanye gusenga Imana. Jewe narangije, mu kanya ko gukubita urugohe Yesu yoza gutora ishengero. Wamaze kumva amajambo nkaya, mugabo ufise uwo mufise ico mupfa, warukwiye kumusaba imbabazi aho utahira, ariko kandi ugasaba n'imbabazi Imana. Mukiza numvisi yawe turaba abandi imbabazi Jesus.